Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano uri kuvugwa mu karere aho ibintu bitoroshe na gatoya kubera amajambo abiba urwango aherutse gutangazwa na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye aho yavuze ko agiye gufasha umuntu wese uzagerageza guhirika ubutegetsi bwa Kigali ariko akaba ari amajambo yanenzwe n'abatari bake yaba abarundi yaba abanyarwanda kugeza naho leta ya Gitega isohora itangazo bukeye bwaho rivuguruza ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu aho leta yerekanye neza ko yitandukanije n'amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu byose nyine bikaza byerekana ko perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutwara igihugu kandi bikaza byerekana ko abarundi batamwikuyeho hakiri kare ashobora koreka igihugu mu manga ikomeye cyane kuko benshi bavuga ko ubutegetsi bwiwe ari bubi no gusumba uwo yasubiriye umuhisi Pierre Nkurunziza aho bemeza ko perezida Evariste Ndayishimiye ibyo abarundi bari bamwitezemo atari byabahaye ahubwo yabahaye bitandukanye kandi biteye ubwoba aho amariye abana babo ku butaka bwa Kongo nawe akaba ariko aricira amafaranga byose nyine bikozwe ku gukunda amafaranga ndetse n'inda nini imuranga we n'umutambukanyi wiwe aho bariko barakora ubusuma bukomeye cyane kandi butandukanye hakaba n'umugambi ugayitse perezida Evariste Ndayishimiye afise wo gutera u Rwanda aho amaze kurungika abasoda benshi cyane bafise ibigwanisho bikomakomeye ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda byose bikaba biriko biraba mu kinyegero gikomeye cyane kandi byose bikaba biri gutegurwa na perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo ashimishe shebuja aho mu ishamba rya Kibira hamaze kugerayo abasoda benshi cyane bitwaje bigwanisho bikomeye no ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda ariko perezida Evariste Ndayishimiye imvano yabyo akavuga ko ashaka ko bamuhereza Niyombare tubibutse ko ari wenyine warurongoye abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 aho leta ya Gitega yemeza ko Niyombare acumbitse ku butaka bw'u Rwanda kandi perezida Evariste Ndayishimiye akaba atinya bikomeye cyane Niyombare kuko Niyombare ni umujenerali ahambaye cyane wagiye uzezwa amabanga akomeye y'igihugu aho yatwaye intwaramiheto z'u Burundi igihe kirekire aho yari umugaba w'ingabo akabikora igihe kirekire kandi akaba ari nawe wabaye uwa mbere ubaye umugaba w'ingabo aturutse mu bwoko bw'abahutu afise amabanga menshi azi ku gihugu kandi yaranarongoye iperereza ry'u Burundi yagiye anazezwa amabanga atandukanye aho aserukiye u Burundi mu bihugu bitandukanye ibi byose nyine bigatuma perezida Evariste Ndayishimiye amutinya kuko General Niyombare ni umusoda ahambaye cyane wagiye ukora ibintu bihambaye cyane utinywa n'abajenerali nka bose ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaba ariyo mpamvu perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko igihe u Rwanda ruzaba rutaratanga Niyombare narwo rutazigera rubona amahoro akaba ariyo mpamvu agiye kwifatanya n'igihugu cya Kongo amazi bagatera u Rwanda ariko benshi bakabona ko baba bitaye mu mucanwa ukomeye cyane nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aherutse kubivugwa nyakubahwa General Paul Kagame aherutse kuvuga ko umuntu wese uzarenga imbibi z'igihugu azahura n'ingorane zikomeye cyane kandi ko ikiguzi cyose iyo ntambara izarwara kizishyurwa n'uzaba wateye u Rwanda ibi byose nyine bikaza byiyongera uburyo cy'igisoda cy'u Rwanda gitinyitse yaba muri Afurika ndetse n'ahandi hose hatandukanye kubera uburyo kigifise imyemenyerezo ihambaye kandi kikaba ari igisoda gifise ibigwanisho bihambaye akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko abasoda b'u Burundi baba bicoye mu mucanwa ukomeye cyane akaba ariyo mpamvu abajenerali batandukanye bariko barasaba perezida Evariste Ndayishimiye kureka gutera u Rwanda kuko babizi neza ko batahagarara imbere ya RDF akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko ibi bintu bibandanije gutya bishobora gusiga bisambuye igihugu cy'u Burundi n'akarere muri rusange mu gihe byamaze kumenyekana ko perezida Evariste Ndayishimiye na perezida wa Kongo bafise intumbero mbi cyane intumbero gutsemba bamwe mu bwoko bw'abatutsi yaba ku butaka bw'u Burundi yaba ku butaka bwa Kongo yaba ku butaka bw'u Rwanda ariko bakabona ko badashobora kubishyira mu ngiro igihe igihugu cy'u Rwanda cyaba kirongowe na perezida Paul Kagame aho nyine babona ko umugambi wabo utashobora gukunda akaba ariyo mpamvu bashyizeho ihuriro ryo kwifatanya kugira ngo barwanye leta ya Kigali bifatikanije nyine n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994 n'amakuru menshi ahambaye cyane kabateguriye arabana n'umutekano ndetse n'ingaruka zikomeye cyane General Neva ashobora kugirira mu ntambara ashobora gushora
gushora ku Rwanda kuko u Rwanda ntago rwamwihanganira, ndetse n'amakuru avuga ko abategetsi batandukanye ndetse n'imigambwe itandukanye mu gihugu cy'u Burundi yose yamaze kwemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomba gukurwa mu mabanga yo kurongora igihugu cy'u Burundi, kuko babona neza ko byanze bikunze intumbero afise ari yo gusambura igihugu atari yo kubaka igihugu, kubera ubukunzi bw'inda afise, aho yahisemo kurungika abana b'u Burundi muri Kongo bakaba ari kwicirwayo ku bwinshi, nawe akaba ariko ariyongera amafaranga y'umurengera. Byose twari bateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wowe ico ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Abarundi bariye Karungu, General Neva agiye guhura n'ingorane zikomeye cyane. Nta bwiru bukirimo, abarundi barambiwe ingoma y'igitugu ya General Majoro Ndayishimiye Evariste batazira Neva. Ubu amashaka cyangwa se imigambwe itandukanye uko bukeye n'uko bwije agaragaza ko iminsi ubu butegetsi busigaje ibarirwa ku ntoki, kuko igitugu cyabwo si icyo kwihanganirwa n'abarundi. Abarundi bizwi neza ko batajya bihanganira agasuzuguro na gaceya. Muri iyo migambwe harimo MCD iyoborwa na Sinduhije Alexis. Uyu mugambwe uvuga ko ubutegetsi bwa Neva bwanize urubuga rwa politike icyo gitugu, kandi ngo gituma ari we gusa ufata ibyemezo ntiyakira ibitekerezo by'abarundi. Uyu munyapolitike agahamagarira abarundi bose guhaguruka bakamagana icyo gitugu cya Perezida Evariste Ndayishimiye. Aherutse gutangaza ati Barisito ni igikoko kiryana nabi cyane, kubera igitugu cye amariye abana mu mabohero, kandi amariye abana b'abarundi muri Kongo. Niwe musuma, umujura wa mbere, niwe mwicanyi wa mbere. Ubu noneho yazanye umugore we mu biro bye, ubu ni nkaho ari we minisitiri w'intebe cyangwa se umushiranganje wa mbere, kuko ibintu byose bijya mu muryango wiwe, kandi umuntu wese agahabwa itegeko n'umukuru w'igihugu. Hari n'amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye gutanga imihoho kubera kuntu ariko arananizwa n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayubaha. Si MCD gusa ivuga ko igitugu cya Ndayishimiye gikwiye guhagurukirwa, kuko na Agatorwasa uyobora umugambwe seneri yamaganira kure ukuntu ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwanize urubuga rwa politiki. Yabwiye Renaissance ati ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwahagaritse ibikorwa by'ishyaka seneri, turambiye rwose, bakwiye kureka amashaka cyangwa se imigambwe akisanzura, kuko biraboneka neza ko ubutegetsi bwa Gitega bwanize amashaka yose cyangwa se imigambwe yose ku butaka bw'u Burundi. Irondabwoko, inzara iri mu misokoro, ubukene bunuma ishusho y'ubutegetsi bwa General Neva. Kuba abarundi binubira igitugu cya Ndayishimiye byafashe indi ntera ubwo yiyemezaga gufunga imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda, maze benshi mu barundi inzara itangira kubica. Uko biri kose Ndayishimiye akwiye kumenya ko ubu abarundi bamaze kuvumbura ko akarimi ke ko kwivugisha ibyo muri Bibiliya ari amayeri yo kugira ngo arebe ko yamara kabiri, ariko bazi neza ko abajijisha bagakomeza kwicwa n'inzara, ari nacyo gituma benshi bamaze kwishira hamwe kugira ngo batabare igihugu. Bizwi neza kandi biboneka neza ko kimaze guturwa mu manga bikomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho benshi mu barundi bavuga ko barambiwe n'ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu cy'u Burundi burongowe na General Evariste Ndayishimiye. Ubutegetsi bumaze abana b'abarundi. General Neva arasumbirijwe, ingabo ze zishiriye muri Kongo mu gihe abamurwanya bakomanga ku marembo ya Gitega. Majoro General Ndayishimiye Evariste batazira Neva akomeje kuyoboza Uburundi inkoni y'icyuma, aho ashukisha ubufasha bw'intica ntikize imiryango y'abasirikare bamaze igihe kirekire bagwa muri Kongo, mu gihe we akomeje kwinjiza akayabo kishyurwa na Felix Tshisekedi kuri buri musirikare, aho buri kwezi Perezida Evariste Ndayishimiye aronka ibihumbi 5 by'amadolari ku musoda wese arongetse muri Kongo.
Kuri Ndayishimiye ingabo z'u Burundi zikomeje gutikirira muri Kongo zirwanira Tshisekedi ntacyo zimubwiye, icyo agamije mbere ni akayabo k'amadolari yishyurwa kuri buri musirikare. Bigaragara kandi ko Ndayishimiye yahawe urubuga rwo gukomerezayo ingengabitekerezo y'urwango, aho ubu afatanya n'ingabo za Kongo Wazalendo n'interahamwe mu bikorwa byibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Gusa ni ibikorwa bitari kubahira kuko umutwe wa M23 ukomeje kubivugana uko bukeye nuko bwije, aho abasoda bo Burundi bariko baricwa ku bwinshi nk'udushwiriri. Gupfa nk'udushwiriri kw'abasirikare b'abarundi kwateje umwuka mubi muri CNDD-FDD, aho imiryango y'abanyakwigendera ikomeje gushinja Ndayishimiye ruswa n'umururumba nk'impamvu igiye kubamararaho urubyaro n'abavandimwe babo. Arondabwoko inzara iri mu myisokoro, ubukene bunuma ishusho y'ubutegetsi bwa Generali Neva. Abasesenguzi bemeza ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwabaye bubi ugereranije n'ubwo yasubiriye Petero Nkurunziza, aho ubutegetsi bushora ubuzima bw'abanyagihugu babwo ku mpamvu zidafatiye inyungu z'igihugu, ibintu bishyira Ndayishimiye mu mazi abira ku buryo bukomeye cyane. Ikindi kandi abasirikare b'abarundi bakomeje kwinubira ko bafatwa nk'imfungwa z'intambara ya Kongo mu nyungu za Ndayishimiye. Ibintu bimeze ko ashobora kubyishyura mu gihe kitari cyakure, kuko abasoda nka bose baravuga ko bagomba kwitabara, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye babona neza ko ubuzima bwabo atakibwitayeho. Akayabo Ndayishimiye asarura muri Kongo ayasangira n'inkoramutima ze zo muri CNFD zirimo Gervais Ndirakobuca uzwi cyane ku izina rya Ndakugarika, usanzwe ukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC kubera uruhare yagize mu yicwa ry'abatutsi mu Burundi mu mwaka wa 2015 kuzamura igihe habaye igeragezwa ryo guhirikwa ubutegetsi bw'umwisi Pierre Nkurunziza, aho abarundi batari bake bahuye n'akaga gakomeye cyane. Bamwe barafatwa ku murango izuba riva bakaraswa, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bakaba barahungiye mu bihugu bitandukanye, ariko na n'ubu leta ya Gitega ikaba ibandanya kuburungikira imbonerakure zijya kubagandagurirayo. Uyu Ndakugarika ku itegeko rya General Neva yamaze no guha intwaro imbonerakure ibihumbi 30 zo muri CNFD ngo zigiye gukoreshwa nk'abacanshuro ba Kisekedi na Ndayishimiye. Gusa nyuma yo kumenya ibyabaye ku ngabo z'u Burundi, aba bamaze gutera umugongo iki cyemezo, bakavuga ko batazemera kugumya gushirira mu ntambara iriko irabera ku butaka bwa Kongo, intambara idafise ikintu na kimwe imariye umurundi. Hagati aho imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi ifite ikicaro muri Kivu y'Amajyepfo nka Tabara, Frobon, Feneri n'indi mitwe itandukanye harimo n'umugambwe Seneri irakataje, aho idasiba gukubita inshuro inzego z'umutekano z'u Burundi mu bitero byibasira ibirindiro bya gisirikare ndetse n'igipolisi, ndetse bigahitana ubuzima bw'abaturage ndetse n'abasoda batari bake. Birashoboka cyane ko izi nyeshyamba ziri gutegura urugendo ruzerekeza Igitega mu gihe Ndayishimiye we ashishikajwe n'idolari akura kwa Kisegedi, ariko bikaboneka neza ko umwanya n'umwanya yoba agiye kubyishura, kuko ibintu biriko biravugwa mu butegetsi bwa Gitega birateye ubwoba, kandi abarundi ntibashobora kugumya kwihanganira perezida mu gihe avuga ko agiye no kubarungika, agiye kubashora mu ntambara izabahuza n'igihugu cy'u Rwanda, kandi bizwi neza ko abasoda b'u Burundi batahagarara imbere y'igisoda cy'u Rwanda RDF. Akaba ariyo mpamvu abasoda benshi muri no minsi bariko bakomoka bagata igisoda, kuko babona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kubakorera ibintu bibi cyane, aho agiye kubahuza na RDF, kandi bizwi neza ko igisoda cy'u Burundi kitahagarara imbere ya RDF, nubwo abo basoda bariko barajya ku mipaka yose ihuza Burundi n'u Rwanda nk'uko nyine bariko barabisabwa, ariko baravuga neza ko batazigera bishora muri iyo ntambara, ahubwo ko bazareka Perezida Evariste Ndayishimiye n'abambari be ndetse n'umuryango we bakaza kurwana iyo ntambara, kuko abasoda bo bavuga nyine ko batazemera kugumya gupfira ibintu batazi, kandi bakagumya gupfira ubusa nk'uko nyine biriko biragenda ku basoda b'u Burundi bari muri Kongo, aho bariko barapfa ku bwinshi. N'amakuru
tukibandanya kubatohoreza arabana naho ibintu bigeze ndetse n'integuro ikomeye cyane ndetse n'ico u Rwanda ruriko rurakora kugira ngo ruzivune abazaba ruteye byose nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru yacu ari buze gukurikiraho uwica ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa